abakunzi bakoresha umwanya media ndibaza mumeze neza je meze neza ni Mr akoresha umwanya Mr tugesho munyarusaku sutwa cawa Mr vuguta vyumye ndabakunda cyane guys ndabakunda cyane nayo mpamvu buri gihe cyose naryama shobora kurondera hirya nino zimwe mu ngabirano bimwe mu bintu nzi neza yuko bishobora kubashimisha kandi bikanabaryohera cyane ndazi neza yuko ari navyo mu nkundira cyane rero guys imbere yuko ndababwira ikintu na kimwe nabategura uno munsi imbere yuko mutahura neza ikintu uno munsi ngira ndabashikirize reka ko namanzi ndabahereza akanya keza cyane akanya keza utega amatwi guys utega amatwi wumvirize usubire wumvirize inongabirano wumvirize aka karirimbo wumvirize uno muririmbyi hamandaje ndakubwire mu mwanya muto cyane mugumane nanje gusa mu kanya gato cyane gusa munyumvirize icyo ngomba kubashikiriza twagiye wanasema eti hatufai wanasema eti hatufai wanasema kwamba sisi ni wajinga wanasema eti hatufai wanasema kwamba sisi ni wajinga wanasema eti hatufai Il faut pas juger un livre avec son titre parce que le contenu c'est l'art du chapitre. Le rat c'est pas du traite mais c'est la conscience du cœur. Et là où il y passe vous êtes effrayant. Clandestinement il vit aux sources de tout le monde. Et ces ondes sont des paroles éducatives. C'est natif, la nature lui convient. Sans oublier et tout mon vieux. It's how we feel. Wanasema eti hatufai. Don't talk too much. Like someone who don't know. Wanasema eti hatufai. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Like everything is good. Wanasema eti hatufai. You're gonna feel it. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Wanasema eti hatufai. It is squeeze and squeeze. Wanasema eti hatufai. Wanasema eti hatufai. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Wanasema eti hatufai. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Wanasema eti hatufai. Siwezi kuacha muziki hata kama munungunike. Nikiweka deredi kwenye kichwa eti KP ni muvuta bangi. Mola sio mujinga kudutofautisha likuwa na shabaha. Aligufanya pasta na makanifanya master kwenye muziki kama lasta. Usizani mimi mujinga kwa kuwa na hot mic. Wanasema eti hatufai. Wanasema eti hatufai. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Wanasema eti hatufai. Wanasema kwamba sisi ni wajinga. Wanasema eti hatufai. J'espère que c'est tout fait. Mais moi, je vois que c'est ça le monde, non? Tu peux dire tout ce que tu fais, mais c'est ex avec KP. C'est ça le message, non? Nous sommes des sages. À nos âges, tout ça se fait. Comme le monde, tout, c'est ça. Comment je peux dire? Rien. Uyo muntu mweje kumviriza ku mazina yo ikuritwa niyo nkuru Christophe numushinga ntahe w'imvukira ya Gitega intara ntayo nibuka neza
abamuzi muramwibuka yarigeze kuturunga iki Gitega kuja kuraba ibintu vy'imirima ibintu vy'ibitungwa asanzwe yororeye mu ntara ya Gitega nyene aho ari mu ba diaspora bamwe mu bantu bamwe bavuye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakagaruka bakarangura imigambi yabo ngaha nyene mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo ni bimwe abadutwara nyene icubahiro yamasemerera avuga yuko igihugu kizotezwa imbere n'abantu bamaze kuronka kugira aho bigejeje. Aba diaspora rero benshi barakunze guhanura canke kwigishwa yuko bakwiye gukunda igihugu bakagiteza imbere mu bijanye n'inyubakwa canke bijanye n'ubutunzi canke bijanye no guteza imbere igihugu cabo cabibarutse. Niyo nkuru Christophe rero yarabitahuye yarumvise akamo ko mukuru igihugu aravuga ati jewe nta bindi bintu nokora nta migambi yanje norongurira handi atari mu gihugu canje canyibarutse. Niko guca adufata akoresha umwanya media yose araturungika mu ntara ya Gitega akaba ari ryo ryari rya mbere tugiye mu ntara ya Gitega turashikayo turaraba ibintu sanzwe aranguye imigambi yiwe turashikiriza mwebwe musaze mudukirana mbere muranabikunda cyane gose. Uyo muniyo nkuru Christophe rero n'umurundi yavukiye Gitega nyene ariko akaba yarabaye mu nkambi iri mu gihugu ca Zambia. Murazi neza yuko abarundi benshi ari abarundi baji buraya baciye mu nkambi baciye mu gihugu ca Zambia benshi baca mu bihugu bitandukanye ariko yarabaye mu gihugu ca Zambia ni aho yakoreye iyo ndirimbo mwijije kumva. Siyo yonyine amaze gukora nimwabishima nimwabikunda jewe nzobumvisha n'izindi ndirimbo ariko nshaka mumanze mwumvirize kwanza iki gikorwa iyi ndirimbo yakoze akiri mu gihugu ca Zambia tuvyibukanye neza. Iyo ni production akiri mu gihugu ca Zambia akaba amaze imyaka itari mike agiye mu gihugu ca Amerika. Mu gihugu ca Amerika rero ku mugabane wa Amerika aho sanzwe abantu bita Chicago Illinois Chicago Illinois. Abantu bari kudukurikirana ngaha barashobora kuba bahaza aho hantu ndetse bahaba barashobora kumubona ngaho ku mafoto muri ko muri amafoto ariko aragendagenda ariko ndabibutse neza yuko ako karirimbo yaririmbye kari mu mudiho wa reggae ndetse mu mudiho ukundwa n'abantu benshi cyane n'umudiho wazanye watuhaye ivyamamare byagiye vyandika amateka ku isi nka Bob Marley na Lucky Dube n'abandi aho bakoresha iyo mudiho wa reggae nawene niwo mudiho yaduhereje mu indirimbo ni na nyinshi cyane yafise ariko nshaka gupima abantu badukurikirana guys nshaka gupima abantu badukurikirana yuko bifuza yuko no bahereza makuru yo mwene wacu abizi azi kuririmba azi kwandika ndetse anitaho nakazi akunda n'igihugu mutandukanye ibi bintu guys arakunda kuririmba arabizi kuririmba arakunda igihugu camwibarutse. Niyo nkuru Christophe amazina yo y'ubuhizi yitwa KP mu bantu batahura n'ingoga barumva neza KP ko harimo Christophe urabona yuko KP murumva yuko karimwo uko niko yitwa rero KP arakaba asanzwe afite n'urubuga rwa YouTube rwitwa nyene KP. Christophe rero umunsi wa mbere ahuye nakoresha umwanya hari kuri telefone aranyumvisha ibikorwa vyiwe ndamubwira ati my brother nukuri ukaba ibi bintu bikora ubikunze ndakubwije ukuri neza yuko uzoshika kure cyane. Christophe jambo yambwiye ati ivyo ni bito kuko ibikorwa mfise nakoreye no muri America production nakoreye no muri America irarenze cyane itandukanye cyane niyo ariko hamwe wo nkundira ukamfata mu mugongo nkuko bikorera abandi nukuri no bishima cyane. Nanje murazi ko koresha umwanya dukorera ku mici gitandukanye murazi yuko atawe dusuzugura canke atawe tugaya dukorera umuntu wari we wese atwituye yatahuye gusa agaciro kacu. Naramwakirije yompe Christophe ari we KP ndavuga ati mwene wacu jewe ndemeye kugukorera promotion nejo bunini wakora igisori gikorwa je nzokimenyesha abasanzwe badukurikirana kuko uru rubuga sugwa ibiganiro gusa rufise na objectif yo guteza imbere ingabirano z'abana b'igihugu. Umaze kunyereka yuko ukunda igihugu nta kabuza nto gushigikira. Nguyo Christophe rero murabona yicaye mu nzu aricaye ari kumwe ari wenyene amafoto menshi urabona ari wenyene urabona ni drapo ya Amerika hampande urabona neza yuko ari umusore kabisa yumutse ariko
KP ariwe Christophe asanzwe afise umufasha aho nyene muri Amerika, akaba asanzwe afise n'abana batatu. Murumva neza yuko ari umuntu w'umugabo, ni mzazi mwenzangu mu abaswahili niko babivuga. Guys, reka ndabashimire cyane mwe mwafasha kanya mukumviriza iyo ndirimbo ya KP, mwe mwafasha kanya murumviriza amateka n'ibintu KP tugiye gukora. Mwanize neza yuko KP azobahereza ibikorwa bimeze neza cyane. Ndabakunda cyane, irijwe ariko mumvirize nijya koresha umwanya, imbonesha kuri nayo ni koresha umwanya media.